ngira ngo nkuko twame tubivuga aho gakoko murumva yuko ari agakoko kagoye kurwanya mugabo utegerezwa kukagwanya kuko gakoko bisaba yuko umenya igihe ciza cyo kukagwanya kuko hari igihe kaba kagezeko ivyo ukoresha byose usanga bitoroha ko agakoko kagwanya. Icyo twihutira rero nuko twigisha abanyagihugu yuko bamaze kukabona ako gakoko canke bamaze kuronka inkuru z'uko kuba ari ako gakoko ko biragoye kuko ni byinshi, ibinyabwoya ni byinshi, ibinyugunyugu ni byinshi, biragoye gushoka ubitandukanye. Byumvikana rero aho tukwiye gushimikira cyane ni kwigisha abanyagihugu ukungene bashobora kumenya ako gakoko, hama rero bagatanga inkuru. Nico kintu gikomeye cyane, bagatanga inkuru ko agakoko kabonetse, hanyuma rero ivyo byose byo kukagwanya bikaca vyegeranywa kugira ngo babironke. Urumva aho urwego rukuru nuko gushikiriza inkuru, umva ko namwebwe ico gikorwa mu gitumiwemo cyane kugira ngo mudufashe kugira ngo dushobore gutanga izo nkuru zijanye n'aho gakoko. Byumvikana rero yuko abanyagihugu bakwiye kureba kuko mwabonye ko ngahanye hari abantu baseruka ibisata byinshi, byaba ivyigenga, byaba ibya leta, byaba by'amashirahamwe ataharira inyungu canke amashirahamwe afise inkomoko yo hanze. Nibaza rero yuko abo bose kubera bari kumwe n'abanyagihugu, inyigisho rero baronka zaizo bakwiye ngaha canke izo bari bafise bazoca bazibwira abanyagihugu. Icyo gihe rero twibaza yuko abanyagihugu bamaze kumenya ako gakoko bizodufasha kukagwanya. Tumaze kukagwanya rero nibaza yuko uwo mwimbu mwavuze uzoca wiyongera. Ikindi naco nagomba kuvuga ngaha nuko ubushikiranganji bwamaze kwitunganya. Hariho imiti nkuko bamwe babivuga imaze kugeragezwa iboneka ko ishobora kurwanya ako gakoko. Iyo miti rero irashika mu Burundi. Iyo miti rero ni mu gihe agakoko kazokwibonekeza bababwiye yuko canke twabonye neza yuko nitwashobora kukagwaniriza kuri urwo rugero rwiza ko kukagwanya, ni kuvuga aho kazoba kageze nyene bikenewe kukagwanya, twarose izo nkuru neza nta nkeka ako gakoko tuzokagwanya kandi umwimbu uzokwiyongera. Ubu rero hanini hariho agakoko imfunya abandi bakita impongwa kateye ku kiba c'ikigori. Ako gakoko katabushika muri Afrika mu mwaka wa 2016 kinjirira muri Afrika y'uburengero niyo hagati. Ako gakoko rero n'agakoko iyo mfunya canke iyo mpongwa ibyagwa n'ikinyugunyugu bita Spodobutera frigiperida mu mvugo y'abashakashatsi. Mu kinyamazuru bavuga ngo ni Chenille jaune d'automne, mu Kirundi ngira twita ko ari imfunya rurisha bigori canke imfunya bona bigori. Ico kinyugunyugu rero kiraguruka kandi kigenda umuvuduko udasanzwe kuko mw'ijoro rimwe kirashobora kugenda ibirometero 100. Ico bituma cyashitse muri za Nigeria mu kwezi kwa mbere 2016, mu kwezi kwa kabiri kari gashitse ngaha mu Burundi. Katanguye kuvugwa mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo kwezi kwa kabiri ko mwaka wa 2016. Kuva ico gihe rero bamaze kutubwira ko hariho udukoko babonye mu bigori kibudasanzwe nyabukoko twaciye tuja ku kivi. Twashiye tuja ku kivi dukoranye n'ikigo cy'ubushakashatsi TEA, dukoranye na FAO, dukoranye n'ikigo cy'igihugu kiraba byo kurwanya ingwara n'ubukoko. Uraheza rero turaraba turiga ako gakoko kariko. Mu kwezi kwa 12 dukoranye n'abandi bashakashatsi ko nabivuze bo muri TEA niho twashobora kubona ko ari iyo Chenille jaune d'automne kwa 12 kwa 2016.
ako gakoko gashobora gufata ibiterwa birenga amoko arenga 80, ariko hanini gakarira ibiterwa by'ibinyantete, cyane cyane rero ibigori. Mu Burundi tumaze kukabona ku bigori, ku masaka, kagishika karagiye no ku biharage. Kagiye ku biharage rero kaja ku biharage bikiri bito, kagaheza kagaca igiharage kakagicira hajya mu imerero, kujya ku murandu usanzwe wonona. Mu kigori naho kagenda mu kanwa k'ikigori, ariko amagi yako ntabari mu kanwa k'ikigori, gata amagi kwibabi inyuma. Gata amagi kwibabi inyuma, gata amagi ari hagati y'150 n'amajana 3 ku nshuro imwe. Ico kinyugunyugu gishobora kugira imbyaro 4. Murumva ko byose hamwe gishobora kugira abana barenga 1000 mu buzima bwacu. Rero gatayo magi kubabi amaji inyuma, amagi amaze kuberura aca abana batera binjira mu kanwa k'ikigori. Binjiye mu kanwa k'ikigori rero ko bari nk'amajana 3 ntibinjira bose, baca bashwiragira kuko izo mvunya ntizibana ari nyinshi, birafite ivyo bita kanibarizo, ntizibana ari nyinshi ku buryo rero mu nyuma uza gusanga mu kigori harimo nk'imfunya 2 canke 3 zitarenga, mbere kenshi usanga harimo imwe. Ni kuvuga rero ko bwavuze n'amajana 3 kagenda bubiri, urumva ko ku rubyaro rumwe ikinyugunyugu kimwe gishobora kwanduza ibiterwa bishika 150. Rero ingene bigenda, iyo mfunya rero zikinjira mu kigori, zigatangura kurya amababi y'ikigori acizinze, amababi akaza gusambura usanga atabaguye umengo ni ikintu cayarishije. Hanini nivuga ko konona kw'iyo mfunya ni kuvuga ko itabagura amababi y'ikigori, kandi babituzi ko ari ryo rifasha igiterwa, niho gishobora gukura. Mu mababi niho habera ivyo bita photosynthese, arivyo bituma igiterwa gikura hama kikaduhereza umwimbu. Igiterwa kitagira amababi nta mwimbu gishobora gutanga, kirashobora guca gipfa. Iyo mfunya igiye mu kigori kikiri gito kimaze hinduka kimeze, ni kuvuga ko iyo mfunya igicira mu imerero. Nanone igicire mu imerero hari igihe gica kidasubira kuharenga. Ariko hanini iyo mfunya ija mu bigori kuva bikimera, hanyuma nk'inyuma y'indwi imwe, 2 usanga ibabi rimeze nk'iriharaguye ridatoboye, kubera bwa za mfunya zikiri zito zidashobora gutobora, ziraharura. Hama uko zigenda zikura niko zigira amenya akomeye, hama zikashobora gutabagura ya mababi. Igiterwa nticuma, ahubwo uzosanga aho zonye ugasanga ibigori byose bifise amababi atobaguye, canke byaba ibigori canke bikaba amasaka, usanga bifise amababi atobaguye, harya umengo honywa n'intungwa canke hakwiswe n'urubura. Murumva ko igiterwa kitagira amababi kigira ingorane. Hama mbandanije nuko ibigori bimaze gusokorora amasage no guheka, za mfunya ziramera nk'izigabanutse. Ariko nanone ntikibuza ko no mu kigori izo mfunya zinjiramo. Zinjiye mu kigori rero no kuvuga ko zireza zikarya intete z'ikigori, ugasanga kujya kw'impungwa dusanzwe tuzizi, ugasanga intete z'ikigori zirariye. Hanini navuga ko ingaruka z'ubwone bw'iyo mfunya nuko ihera ikigori gifise amababi mato gitabura, ugasanga ikigori ntigishoboye gukura kubera kitagira amababi. Iyo gishoboye gukura naho iyo mfunya yaja mu kigori ko ikarisha intete, ugasanga ikigori nta ntete gifise. Kubijanye no kubivura, icambere nagira mbere nk'ukebura abarimyi borozi, mu Burundi turafise akantu ko kumengo misi yose hateye ikintu twihutira gupompa, bavuga ngo zana umuti dupompe, ugasanga mbere ntivyoroshe. Ariko mu bisanzwe gupompa n'imiti yari nyishu iza inyuma y'izindi zose, kuko irya miti tuba turiko turapompa ishobora kugira n'izindi ngaruka ku bidukikije no ku magara y'abantu. Hama kuva iyo mfunya ishika,
ubushakashatsi bufatanije n'ikigo cy'igihugu kiraba ivyo gukingira ibiterwa la direction de protection des végétaux twagerageje gukoresha imiti ariko ntiyari imiti ubushakashatsi burahera gose twaciye dukoresha mu miti aho twara dukoresha ku zindi mpongwa twarakoresheje imiti bita tene turakoresha ivyo bita divispan turakoresha ivyo bita deltametrine UD6 iyo miti irashoboye gufasha nukuvuga ko umuti mushasha twakoresheje mu miti twadukoresha ku zindi mpongwa iyo miti rero ikoreshejwe neza hakiri kare yarageze cifashije nico gituma turavye imbere nko mu mwaka uheze wosanga intama bitaba nyinshi cyane kuri mpongwa rero ariko nuvuga ko ubushakashatsi nanone bubandanye kugira ngo dutore imiti izodufasha kurwanya iyo mpongwa kandi imiti idafise ingaruka nyinshi ku magara y'abantu no ku bidukikije ariko ngarutse ngaho dufise intumbero yuko dushiraho ico bita lutte intégrée bivuga ko hajya vuga ngo imiti ikoranye mu bisanzwe abantu bakwiye dufise umugambi yuko bigishwa bakamenya iyo mpongwa kuva mu ntango bakamenya ivyo gukora bakamenya ivyo gukora vyo kwikinga cyane cyane gusumba kuvura vyamaze kononekara noba nk'akarorero mu bisanzwe hari ahantu usanga barima ibigori bakabirima ntibarimire rimwe kandi bakarima basubirizamo ibigori ugasanga aho hantu hama ibigori ico gihe baba bariko baratuma yamfunye hatsimbatara kuko igihe cyose hari ibigori canke ico kindi kikarigwa n'iyo mfunya ikihaguma rero nko kurima abantu baba bakwiye gukuranya ibiterwa barima ibigori suka ikurikira bakarima ibindi bidakarigwa n'iyo mfunya ico ni kimwe bakamenya nibihe bimenyetso vya mbere na mbere vyerekana iyo mfunya kugira ngo bashobore guseruka hakiri kare bitarayangara kuko iyo mfunya nagira nabwire yuko irenganya urwego rwa kane kuko ifise intambwe zitandatu mu gukura byo bita stade de développement ni ukuvuga irenganya intambwe ya gatatu ikinjira mu ntambwe ya kane ibitanguye gukomera no kurinda umuti ibyo gukora vyose imaze kurengana intambwe ya gatatu ishitse mu ntambwe ya kane naco buri kurakora kuvuga ko mu kurwanya iyo mpongwa abantu ntibumve gusa ngo no muti wo gupompa babonye vyamaze gutabagurika ahubwo bakwiye kumenya bakigishwa ingene itangura ivyo bokora ingene boyirinda bakayikinga itarashika no gupompa hakiri kare ico gihe bice bituma baronka umwimbu mwiza ko baba baserutse hakiri kare bitarayangara